Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese amakuru agezweko tubazaniye ibintu birabandanya guhindura isura ngaha mu gihugu c'Uburundi. Abategetsi iti irya fumbire igurishwa mu mabotike kandi ikagurishwa n'imbonerakure, irya fumbire iva hehe? Ivyo ni biriko birabazwa ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye uko biriko biragenda bivugwa. Varisito Ndayishimiye ati muze murareka kunsengera munsabira ubwenge nka burya bwa Salomo. Ibintu ngo Salomo ngo yarongoye abagore 1000, ubwo bwenge Ndayishimiye ntabwo ashaka. Abungere, abacungera amasengero, Kiliziya Gatolika, Abasilamu, abakristu bagiye batandukanye, ngubwo bwenge musabira Ndayishimiye ntabwo ashaka. Ibintu byaraye bitunguranye, ibintu byaraye bimaramaje abanyagihugu hafi nka bose ngaha mu gihugu c'Uburundi, bibaza ukungene Varisito Ndayishimiye ariko aranka ubwenge bamusabira iyo bamushize imbere y'Imana kugira ngo arabe ko igihugu cotwagwa neza, cotwagwa n'umuntu arongowe n'Imana. Nayo kandi turaza kubabwira inyuruzwa rya Nijimbere Hermenegilde Batazira Fanny, yanyurujwe n'imbonerakure mu ndwi iheze, hari kw'igenekerezo rya 27 ukwezi kwa kabiri umwaka n'ibihumbi 2026, hari ku munsi wa gatanu uheze. Yakuwe kwijabe mu gisagara ca Bujumbura. Ibimenyetso vyerekana ko yanyurujwe n'abakozi b'iperereza. Ababibonye baramutabariza bibaza aho uyu mugabo Hermenegilde Nijimbere yoba yarajanywe atwawe nabo mw'iperereza. Amazina yiwe nkuko duhejeje kuyavuga naho bamutazira Fanny, ni umugabo w'imyaka 42 ava kwijabe mu gisagara ca Bujumbura. Fanny yariko yitegurira kubaka urugo rwiwe ubugira kabiri. Ubugeni butegekanijwe kw'igenekerezo rya 14 ni mu ndwiza z'ukwezi kwa gatatu umwaka n'ibihumbi 2026. Fanny ni umuvyeyi w'umwana umwe yavyaranye n'umukenyezi wa mbere imbere yo kwahukana. Nijimbere Hermenegilde ni umunywanyi w'umugambwe Forodebu. Mu mwaka muri 2015 yarahungiye mu gihugu c'Ubuganda nk'umwe mu biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, hanyuma arahunguka muri 2023. Hari uwumwumvishije ko ataco azoba kubera yabiganiriye n'abategetsi. Kuri uyu wa gatanu heze, Nijimbere Hermenegilde yagorobereje asangira agacupa n'umugenzi aho nyene mwijabe, hafi y'ahahagarara amatagisi. Mu masaha yegera isaha 4 z'ijoro niho Fanny na mugenzi wiwe bahaguruka ngo batahe kubera n'inzoga zari ziheze, ariko uwitwa Jacques yaciye abinginga ngo nibasubire bicare abatumire ko irindi cupa. Iryo cupa ntibarimaze, niho haca haza imodoka ya kamyonete double cabine ifise ibiyo bitabona, yarimwo abantu bambaye impuzu z'igipolisi bashika bafata uwundi muntu. Yamara haba uwundi muntu yari ngaho aca
arasemerera ngo oya si uyo, oya si uyo, oya si uyo, aca yerekana Fanny. Ibi ni ibimenyetso ko ifatwa rya Fanny ryari ryateguwe, kuko bari bamwitiranije n'uwo yundi muntu bari bagiye gufata. Uwo ngo aca asemerera avuga ko bafashe atari Fanny. Fanny yaratahuye ko yagurishijwe, aca ava ngaho yiruka. Ba bapolisi bamuja inyuma, ageze imbere asanga ya modoka yamutangiriye, aba arafashwe yinjizwa vyihuse muri ya kamyonete double cabine. Imodoka yavuye ngaho yiruka cane, abiwe bararondeye mu busho butandukanye barabura. Hari amakuru avuga ko Fanny yoba apfungiwe muri documentation Service National de Renseignement, ariko nta n'umwe arashobora kumubona. Abiwe baripfuza kumenya aho Nijimbere Hermenegilde batazira Fanny yoba apfungiwe n'ico yoba yarafatiwe. Barasaba ko niba hari icaha akekwa ko yojanwa mu butungane akisigura imbere y'abacamanza. Uwo kandi bamwe bati uwogira ico amenye ku vyashikiye Nijimbere Hermenegilde batazira Fanny yohamagara canke agatanga komanteri ngaha kuri zino nkuru zacu. Abantu baba bazisoma ari benshi bagaca bamenya aho uwabo yoba yarajanwe. Naho kandi mu ntango twababwiye irya fumbire ya FOMI igurishwa mu mabotike ivahe, mu gihe abarimyi batarahabwa iyabo barishe. Akabazo k'abanyagihugu karahambaye. Abanyagihugu baraguze ifumbire, amafaranga yabo amaze umwaka ahawe FOMI. Ni ukuvuga ko amafaranga FOMI yakoresheje mu gukora ifumbire ari ay'abarimyi. Ni ukuvuga kandi ko ifumbire yose yakozwe ari iy'abarimyi, kuko abarimyi nibo batanze amafaranga kugira ngo FOMI ikore ifumbire. None irya fumbire iriko iradandazwa mu mabotike, abarimyi batararonka iyabo yoba iriko iravahe? Abarimyi bamaze umwaka bataronse ifumbire yabo, ariko mu mabotike iriyo ku giciro kinini cane izimvye. Umunyagihugu wo muri komine Busoro mu ntara ya Mwaro yahahora yatwandikiye agira ati nduguruye Twamugina, ko vyerekeye Angelini amabanga wihweje abanyagihugu ayo babonye birateye isoni. Ibihe ni vyinshi bariha udufaranga twabo ariko ntibahabwe umwavu. Muri Mwaro ya kera yahora yitwa komine Busoro, agafuko ka Angeli kagugwa ibihumbi 120 vy'amafaranga y'amarundi. Ibaze abayidandaza mu manyanga barayironka, ariko uwarishe udufaranga twiwe akabura. Ndugaye Twamugina, si muri Mwaro honyene agapfuko k'ifumbire ya FOMI kagugwa ibihumbi 120, hariho ahandi henshi bimeze gutyo. Mu Kirundo hari watubwiye ko bayigura ibihumbi 90 vy'amafaranga y'amarundi, agafuko k'ibiro 25. Aho nukuvuga ko yitwa ko izimbutse. Abanyagihugu ni n'abarimyi nyene bamwe nyene bahaye umutahe FOMI ngo ibakorere ifumbire. Iki kibazo kiraraba cane abatwara Uburundi. Aho hose hagurishirizwa ifumbire hariho abajejwe intwaro. Nta musitanteri n'umwe atabizi, nta buramatari atabizi, kuko na hano twama
twavyanditse twama dusemerera tubivuga ko abarundi bagowe, FOMI itariko iratanga umwavu n'ifumbire ku banyagihugu, ko hari bamwe mu bakoresha FOMI mu kwiba no kunyonora itunga ry'igihugu. Umushikiranganji Dogiteri Alain Ndikumana w'ikigega ca leta yaramye asemerera, vyose yarabigaragaje. None ni gute FOMI babandanya kugurisha ifumbire? Umushikiranganji ajejwe uburimyi Carine Mbarushimana arabizi neza ko ifumbire igurishwa. Umushikiranganji wa mbere Nestor Ntahontuye yoba abizi ko uyu mushikiranganji wiwe azi kungene ifumbire igurishwa. Perezida Evariste Ndayishimiye yoba abizi ko umushikiranganji wa mbere n'umushikiranganji w'uburimyi boba bazi neza ko ifumbire igurishwa ivuye muri FOMI. Nimba abategetsi mwese mubizi musigura ko iyo fumbire iva hehe, mu gihe abarimyi bariko baridoga bayirishe ngo ikogwe bo batayironse? Nimba mubizi mupfaniki n'abayigurisha? Nimwe muyigurishayo, nimwe muyidandaza, nimwe mutanga itegeko ryo kugira ngo idandazwe hama abarimyi bayibime. Ivyo rero bibaye ari ivyo, vyoba bisiguye ko dufise leta y'abasuma? Twoba twihenze se tuvuze gutyo? Nimba mutari abasuma, bigenda gute ngo leta ihagararire abasuma, ibareke bagurishe ivyibwe, umurimyi atacamira, umurimyi agaruke abigure bwa kabiri, kandi abigure bizimvye, kandi ari nawe yatanze canke yarishe amafaranga yo kugira ngo ivyo bintu bikogwe. Umunyagihugu wo muri mu Kiryama muri komine Matana yanditse ati: nduguruye Twamugina, erega natwe muri zone Kiryama muri komine ya Matana n'agahomerabunwa, nta angeri turaronka, kuko turatonda ukaza ubona ngo angeri iraheze. Muga ugiye muri botike ukumva ikiro ngo ni ibihumbi 4 vy'amafaranga y'amarundi, utari imbonerakure yiyemera ntuyidandaza. Aho twovuga nka Egide, Mupapi hamwe na Nzigiyimpa, iyo tubibwiye chef de zone yitwa Jean Ndikumana bita Gihugu, atubwira ngo turi abavyonzi, ngo ntitwatoye CNDD FDD. Urabona ko bihaye amajwi y'ubusuma. Turasavye mudushirire hejuru ubutumwa, murakoze. Ndugaye Twamugina. Ivyo ni vy'umunyagihugu wo muri Matana nawe yaciye atwandikira. None rya niba bano bagabo badashigikiye canke atari bo badandaza iyi fumbire mu mabotike atandukanye, niba atari bo bayiha imbonerakure ngo ziyibadandarize, niki boba bapfana nabo badandazi canke n'izo mbonerakure zidandaza iyi fumbire n'umwavu vya FOMI? Ibintu birabandanya gukomera cane, ibintu birabandanya guhindura isura. Haribazwa ikizokorwa kugira ngo ibintu bije mu ngiro, ibikorwa bishigwe mu ngiro nk'uko ibintu biriko biribonekeza muri kino gihe. Amakuru yacu rero twari twabateguriye tubaye turayahagarikiye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, urafyonda sabone, hama uraca uja ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya.
bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tuzoja tubaye tubakengurukiye muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye.